biragoye gutahura cyane. Gabon ni igihugu kiri muri Afrika yo hagati, kikaba gifise abantu bangana n'imiliyoni 2 n'igice. Iki gihugu gifise amatongo n'amashamba mera ku rwego rwo hejuru, ariko igitangaje ibice birenga 80% by'abanyagabo bafungura biva hanze y'igihugu. Ibishitsi imbibe z'igihugu zikugagwa, abanyagabo botangura kugarizwa n'inzara inyuma y'indwi 2 zonyene. Ariko si igihugu ca Gabo conyene, ubushakashatsi bwerekanye ko igice kinini c'Afrika ifungura bikiva ku yindi migabane. Tugiye mu byo gufungura neza hoho biratangaje cyane. Ubushakashatsi bwa Nature Food bwo mu mwaka w'ibihumbi 2025 bwerekanye ko igihugu kimwe rudende ku isi arico gishoboye gukwiza imigwi y'ibifungurwa isabwa mu gufungura neza kitarinze gusumira hanze. Iki ni igihugu ca Guyane dusanga ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Ni gute kino gihugu cabigenjeje ngo cihaze mu biribwa, atari kwimbura ivyo bahaga gusa, ahubwo kwimbura ivyo umubiri wabo ukeneye, bigatuma bagira amagara meza, ico bita alimentation équilibrée. Ni gute ibihugu vya Afrika ahabarizwa ibice 65% by'ubutaka bwose burimwa ku isi bigifise miliyoni zirenga 300 z'abantu batubitse umukanda? Ni gute ibihugu vya Afrika kuva mu myaka y'igihumbi 1960 vyama vyicaye bigafata ingingo yo kongereza ubuhinga mu vy'uburimyi mu ntumbero yo kugwanya inzara, ariko no munsi tuvugana abana bagera ku miliyoni 45 baharugwa kuba bafise ingwara ya kwashiorkor. Video y'uno munsi nisanzwe na gatoya, kubera ko iza kukwereka ukuntu kwihaza mu biribwa ku gihugu atari viziyo bandika bagaca bashira mu kabati, ahubwo ari ibikorwa by'ubwenge kandi bijana na discipline idasanzwe nk'uko Guyane yabigenjeje. Guyana stands alone. We are the only country in the world identified as capable. Guyane turabagabo, nitwa gihugu conyene ku isi gishoboye kwihaza mu biribwa ata kintu turinze gukura hanze y'igihugu. Ariko rero ibintu byaje nk'igihamana, ntivyakorotse biva mu ijuru, vyashitse kubera ko guverinoma yacu yabiteguye, ishiramwe imitahe kandi ishigikira abarimyi. Uyu yari president wa Guyane Irfan Ali. Aha hari nyuma y'ishigwa habona y'ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga batandukanye. Ubushakashatsi bwasokeye muri journal Nature Food aho berekanye ko Guyane ari igihugu conyene ku isi gishoboye kugaburira abanyagihugu baco ata kintu cikiribwa na kimwe giturutse hanze y'igihugu. Ni gute Guyane yabigenjeje? Nirihe banga kino gihugu cakoresheje kugira cihaze mu biribwa ivyananiye igihugu ca Gabo n'ibindi bihugu byinshi vya Afrika? Ivyo nza kuvuga muri iyi video byinshi biri muri ubu bushakashatsi bwa Nature Food. Ubushakashatsi bwasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2025 muri kaminuza ya Göttingen mu gihugu c'Ubudagi. Aba bashakashatsi bakoresheje amadone ya FAO bisunga regime de référence bita Livewell. Iyi Livewell ni uburyo bwo gufungura neza, kuronka ivyo kurya bikwiye kandi bitabangamira umubiri ngo biwutera ingwara. Ubu n'uburyo bushingiye ku gufungura ibiri mu mugwi itandukanye, aha twavuga nk'imboga, ivyamwa, ibinyantete n'ibindi bifise ivyunyunyu bikenewe mu mubiri w'umuntu. Igihugu kugira cihaze mu biribwa gitegerezwa kuba gishoboye gutanga ku banyagihugu baco uburyo bwa Livewell. Bategerezwa gufungura imigwi itandukanye, bakaronka imboga, ivyamwa, inyama, amata, amagi, ibinyantete n'ibindi. Ibihugu byinshi birananirwa gukwiza imigwi yose kiretse igihugu ca Guyane cihagije muri ibi vyose. Ku rundi ruhande, ku mugabane wa Afrika ibihugu byinshi vyugarijwe n'ibibazo byo gufungura nabi, aho bagera ku miliyoni 300 bugarijwe n'iki kibazo cyo gufungura nabi. Kuri uyu mugabane hari ico bita hidden hunger. Iyi ni inzira yinyegeje, aho nabibaza ko baronse ivyo bafungura mu by'ukuri usanga ata kintu bafunguye, kwitereka isahani y'imyumbati, amateke canke ibitoke, ariko kabura imboga, ivyamwa, amata, inyama, amagi n'ibindi biri muri ya migwi twavuga, aho ushobora kuronka indema mubiri n'ivyunyunyu bikwiye byubaka umubiri. Ibi bigira ingaruka mbi rero na cyane cyane ku bana bagikura, aho ibiharuro byo mu mwaka w'ibihumbi 2025 vyerekana ko muri Afrika y'ubuseruko n'igice ca Afrika y'Epfo abana bagera ku miliyoni 13 bugarijwe n'ikibazo gikomeye cyo gufungura nabi. None igihugu ca Guyane cabigenjeje gute?
mu mwaka w'ibihumbi 2020 ibihugu bihurikiye mu muryango wa CARICOM ibi bikaba ari ibihugu byo muri Caraïbe harimo na Guyane byatanguje imbona kazoza bise 25 by 25. Intumbero yabo kwari kugira mu mwaka w'ibihumbi 2025 baragabanuye ibice 25% by'ibyo kurya basumira hanze ya CARICOM. Igihugu ca Guyane cyageze muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 cyarageze kuri rihangiro ndetse baranaharenze kubera ko uwo mwaka vyemejwe ku mugaragaro ko ari cyo gihugu conyene ku isi cihagije mu biribwa 100%. Muri iyo myaka 5 y'imbona kazoza bari bihaye igihugu ca Guyane cyakoze byinshi. Bahereye mu gutunganya ubutaka biciye mu cyo bisa aménagement du territoire, bateza imbere ibijanye no kuvomera imirima, bari mu biterwa bitandukanye, bashira ingufu kandi mu bworozi, bateza imbere ubushakashatsi mu by'uburimyi ndetse uburimyi burahinduka bureka kuba umwuga ugayitse ahubwo kiba ikintu gikundwa na benshi kandi kigakorwa mu buhinga bwa none. Tugaruke rero ku mugabane wa Afrika. Uyu mugabane ufise ibice bigera ku 65% by'ubutaka bwose bimwa ku isi, ariko henshi aya matongo nta na kimwe akoreshwa, ahandi barayarima ntibimbure, naho bishitse bakimbura ugasanga bari mu biterwa biri mu mugumwe. Bwa bushakashatsi bwa Nature Food buratanga impanuro uko bino bihugu vya Afrika byo bigenza kugira vyihaze mu biribwa nkuko Guyane yabigenjeje. Icambere ni guhagarika kopyekore icanye gukoresha modele z'ahandi. Igihambaye sukurima ivyo abandi barima mu bindi bihugu, ahubwo nukurima ivy'umubiri w'abanyagihugu keneye. Akarorero muri Afrika henshi bitaho kwimbura ivyamira mu kuzimu, aha twavuga nk'imyumbati, amateke, ibijumbu, ariko kandi bararima n'ibindi, ibigori, ibirayi, ariko henshi ugasanga habuze imboga, ivyamwa n'ibindi. Abashakashatsi barerekana ko Afrika ikuye guteza imbere ibiterwa vy'imboga ndetse bakijukira ubworozi bushobora kubaha inyama hamwe n'amata ku rugero rushemeye. Kunywa amata muri Afrika biracari hasi cyane kubera ko haharugwa amaritiro y'amata ari hagati ya 40 na 45 anyobwa mu muhana ku mwaka. Iki kikaba ari ca kabiri c'ibipimo fatizo byo ku isi yose. Mu bisagara byinshi vya Afrika baracakoresha amata y'ifu, amata hingurirwa mu bihugu vya Buraya nko mu Bufaransa n'ahandi. Igihugu ca Guyane icateje imbere ubworozi bw'inka, amata aboneka ku bwinshi, bakaba bari bahejeje gushobora ikinanira ibihugu byinshi na cane cane ku mugabane wa Afrika. Ikindi bitayeho bashize amafaranga menshi mu by'uburimyi, bagishiraho wa mugambi wa 25 by 25. Guyane yongereje amafaranga yarategekanije gukoreshwa mu burimyi buri mwaka araduga gushika ku bice bigira ku 400%. Ibi byose babikora mu ntumbero yo kwihaza mu biribwa nkuko bari bavyiyemeje. Babikora kugira abantu nk'ubwigenge nyakuri kubera ko ntawe uvuga mu by'ukuri ko yikukiye mu gihe idashira ku isahani akibikura mu murima wundi mugabo. Ibihugu byose byo muri Caraïbe bihurikiye mu muryango wa CARICOM byihaye intumbero ko bose bo babihagije mu biribwa kugira mu mwaka w'ibihumbi 2030. Mu gihe ibindi bihugu biriko birihaza mu biribwa, umugabane wa Afrika wowo ukomeza gutubika umukanda. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika igihaye kenshi ihangiro ryo guteza imbere uburimyi ariko bigaherera mu masezerano. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 i Maputo muri Mozambique ibihugu vya Afrika byihaye intumbero yo gushira ibice 10% vya budget y'ibihugu vyabo mu gisata c'uburimyi. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 i Malabo muri Guinea Equatoriale bino bihugu vya Afrika vyongeye kwicarana maze vyumvikana ko bigiye gushira ingufu mu burimyi bakagwiza umwimbu ku buryo bw'uko bagira mu mwaka w'ibihumbi 2025 inzara yaragabanutse kuri uyu mugabane. Ariko igitangaje nuko uyu mwaka w'ibihumbi 2025 wageze ibice 60% by'abanyafrika bagishonje. None mu by'ukuri vyapfiriye he? Kwihaza mu biribwa nkuko Guyane yabigenjeje si vision bandika mu mpapuro bagaca bashira mu kabati. Ibi ni bikogwa bijana na discipline idasanzwe. Niba Guyane yarabishoboye, Gabon nayo nyene ishobora kubikora, Uburundi bushobora kubikora, Afrika yose ishobora kubikora. Wakoze kubana nanje muri iyi video. Fyonda like, subscribe canke follow, hanyuma dusubire mu bindi biganiro.